Yes, inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba TV Duniani Kote kanonye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri yo mu masaha ya mu gitondo, tukaba turi mu gitondo rero cyo ku itariki zigera kuri 25, ariko abantu bari muri Coline Mujejuru, Coline Mulangala, Coline ya Tongo, Coline ya Kinazi, abantu bari mu gisagara cya Bujumbura, abantu bari hariya za Gitega, abantu bari rwose hariya za Cibitoki, Kiriba, abantu bari hano za Nuza za Kibira, abantu bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko reka twongeye tubaha ikaze kuko nabonye ari bamwe mu bantu batangiye kugenda banyandikira bambwira ati nyamuneka Bwana Moses rwose uze kutubwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mbibutsa ko umutaramu rwose yamaze kuba rwose amijwi, rikaba ari ijwi rero ngomba kuza rwose gukora buri kimwe cyose nk'abashyiriraho mu kanya gato cyane, ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri iri jwi cyangwa se tubabwire byinshi yavuze, mwumve byinshi yatubwiye, ubusesenguzi uko bimeze mu gihugu cy'u Burundi. Ni umwe mu bantu bakurikirana byinshi bijyanye na politiki y'akarere, ndetse akaba ari indani mu gihugu cy'u Burundi, akaba atubwira ibice bigiye bitandukanye ndetse n'uko situation ihagaze. Mbere yo kugira ngo tumwakire, reka mbanze nsuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mbite n'ababwira impfunyapfunyi mu buryo bwirukanse cyane: Kenya, Tanzania, Mali, South Africa, Zimbabwe, tubaye ikaze, u Rwanda na Uganda, Congo tubaye ikaze, ariko kandi Ububiligi, Ufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubaye ikaze, tubikuye ku mutima muri rusange. Ariko kandi mugiye kunyemera tugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye, ndetse ibyo umuvandimwe araza no kwigarukaho. Turaza gusimbukira hano mu bice bya za Gitega, tubabwire yuko rwose ubu tuvugana urugo rwitwa General Neva rurinzwe mu buryo bukomeye, nyuma yuko byamaze kuvugwa hari bamwe banyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi bashaka kuza kumurahiraho twinikaga. Turaza kugaruka by'umwihariko ku nama idasanzwe, ikaba ari inama yateranije bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, abarimo ba Agathon Rwasa, abitwa General Guillaume Bunyoni. Ese bize kuki bimeze bite? Uyu mugabo arongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka Kibira, turaza kugaruka ku ngabo z'Abarundi zimo za diploying hano mu mujyi wa Uvira, turaza kuba tubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5 kuri 5. Umugore witwa General Neva ubu tuvugana niwe uyoboye igihugu cy'u Burundi, ndetse nawe kandi ari guhigwa by'umwihariko isaha n'isaha, ari byinabi yabiburiramo ubuzima, ubugambanyi bukomeye mu gisirikare cya FDNB, byose 5 kuri 5 rero. Ariko muvandimwe yamaze gukomanga kandi aje kutubwira amakuru ashyushye, kambanze mutereke kuri mikoro nyamuneka kugira ngo ibi nabyo mu kanya gato ngaruke bisobanura. Icyo nagomba kuvuga nuko u Burundi igihe biya bihugu bya SADC byikura mu ntambara, bwagize ikosa rininiya kuguma bwihatira kuguma muri iyo ntambara muri Kongo. Novuga ko ari iryo kosa bakoze, ubundi byari kuba byiza kandi byari kugaragara neza u Burundi mu gihe bwari bwagiye mu nzira ya EAC, ndetse mbere igihe EAC yirukanwa itongewe igihe cyo kuguma muri Kongo, niyumvira ko ari cyo gihe u Burundi bwagomba gufata iya mbere nabwo bugakura ingabo zabo muri Kongo, muri East Congo. Ndetse n'igihe ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo, yari inzira nziza u Burundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo, kuko nkuko nababwiye burya u Burundi bwa mbere ni igihugu gikenye, icya kabiri ingabo z'u Burundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare, kuko igisirikare cyubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi, ahubwo cyubatswe hakurikijwe iby'amoko. Ugaca usanga umuntu nubwo
yoba adafite ubumenyi, yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba, ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD, uca usanga rero bashiramwo abakomanda, indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo conyene cyo kumva yuko ababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe, cyane cyane hari abo twakumva les extrémistes de tout bord, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ivyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ivyo bintu mbere batavyumva, batanabibabaye no kuvyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombinizo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashirwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu, yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere, kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ivyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda canke ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba muri irya ntambara irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi ico bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo, yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. Urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23, urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nivyo nabwe ntiburya Burundi
bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD n'abo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabona yo gutembagaza intwara ya CNDD-FDD, kuko intwara ya CNDD-FDD cane cane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, bihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abajenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari, bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo, ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kurabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD niyumvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ibyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze, shishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye imyaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzane impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa yandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi n'umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko, ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafrika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye,
nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafurika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, ikiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tugitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200, irababaje. Nicyo gituma generation y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free healthcare, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishikwe mu ngiro, kwa kurwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera n'aho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusangi abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo programme, programme Gaddafi yari yaragezeho mu myaka nka 20 ishitse cyangwa 30 ishize. Birababaje ko kugeza uno munsi abandi ba president batashoboye kwigira kuri Gaddafi ngo bashobore guha ubuzima bwiza abaturage b'ibihugu bayoboye, aho kubashora kurisongoye mu bwicanyi bw'iby'amoko n'intambara zitagira izina. Ugaca usanga abantu bananiwe guha ibyiza abaturage bayoboye, bariko babashora kurisongoye, bariko abantu bicwa n'inzara n'amagwara atagira mvura, kandi ibyo byose bafite umuti mu kiganza cyabo. Birababaje, n'ibyo ragomba gukebura mfatiye ukuntu intambara noneho yamaze kugariza cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi, nibaza ko benshi bamaze gukura imiryango yabo, inshuti zabo bamaze gukura, kwimura. Usanga bamaze kwimura burya n'amabanki, bamaze kuyashora kuyajyana mu mabanki mu bindi bihugu. Cyo gituma mu Burundi nta mahera ahari, nta madovize ahari, kuko urumva bose baramaze kuja mu bitekerezo byo guta igihugu bagahunga. Igihugu rero nibo bagisambuye, nibo bacononye, ntibagihunga ahubwo bicare banyweshwe umuti w'ingaruka y'intwaro mbi yabo imaze imyaka 20. Abasirikare b'u Burundi bashobora gutoroka, abasirikare b'u Burundi bashobora kugira intege mu kurwana, nta wundi twoshira ko amakosa. Ahanini ni perezida w'igihugu ari we le commandant supreme de l'armée, hanyuma n'abarya bayoboye za etat majoro, kuko barya nibo bashobora kwigisha abasirikare mbega ko mugiye ku rugamba, mugiye kurwanira iki, inyungu igihugu kibifitemwo niki. Kuko ubundi ibisirikare ntabwo bishigwaho kugira ngo bigwanire akagwi k'abantu canke inyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko ibisirikare by'ibihugu bigwanira inyungu, icyo twakwita intérêt de la nation. Intérêt de la nation ni ukuvuga inyungu z'igihugu kiba carabahaye ako kazi, kiba kibahemba,
kiba kibahereza ubumenyi n'ibikwiriye byose kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bijanye n'umutekano muke biba vyugarije ibihugu. Rero nimba abasirikare b'Uburundi bariko baratoroka abandi bakagwanana intege nke ntibashobore kwerekana ko bashobora guhagarara ku rugamba, ntimwibaze ngo ni ikibazo kiri mu basirikare barya batoya, ariko n'ikibazo ca perezida ayoboye igihugu, ni n'ikibazo cabarya bayoboye biro ya etat major, ico twokwita barya bakuru b'ingabo nk'uko twovuga mu Congereza Chief Defense Force. Barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba. Mbega igisirikare cohabwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye? Rero nibyo tubona rero muri Kongo, usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe, yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi. Ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye, mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe ico gisirikare nyene cugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashahara baba bakoreye, ndetse iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashiramwo amayideoloji, nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye, amasukoyi, ukabaha za misile, ukabaha za drone, ibyo barashobora kubifatanwa, ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze. Nibyo byabaye Goma, nibyo byabaye Bukavu, nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana, kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi. None ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga 100,000 by'abasirikare bo muri Kongo, gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud, gitunze arico cambere gitunze muri Afrika, gitsinde Tanzania, igihugu kinini ya muri East Africa, gitsinde abamercenaires, abazungu bavuye mu Burusiya, bamwe ba Wagner, ba Colombia, bariya baba bavuye mu Burayi, baza Hongria n'ahandi. Ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye, urabona nka barya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyardere. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Icigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera, kugwana atari ibigwanisho bikomakomeye, ariko kugwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma ugwana, ni igiki gituma ugwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARDC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyine iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hari ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko
ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hariho ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukora. Ega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi, igisirikare cyo kigakomera, ni politike nziza. Ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko bya nkenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo, watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba, cyane cyane ideology, la politique ugomba kwemplimenta mu gihugu. Kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana, ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha, bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma, ziriya guverinoma za Habyarimana. Ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica, bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi. Abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa, byafashwe mbere, baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira, tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iri kwirakoresha, kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi, atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iri kwiratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera ikidutsinze ku rugamba niki, ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba niki, igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, cyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose, igihugu ni c'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu bigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo
ari ukuguma bapfira ubusa kandi batacu bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideologi zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kurwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi ndwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo n'ayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrique du Sud, suko batari gutsinda urugamba canke Tanzania canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamercenaires batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi. Ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi, kuko buriya iriya migwi za Blackwater, iriya migwi za Wagner, bahabwa ubuhinga bya tekinoloji, inyigisho zihambaye. Ariko nico kimenyetso, nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze canke abo gishigikira, ariko biva muri kagatima, muri ya ideology politike, ya ideology nziza, ya